Ingorane ziri mu mashuri afise uburaro zijanye n'ibifungurwa bike kubera ibiciro vyaduze kandi kubera ko leta idaha uburyo bukwiye amashure kugira bashobore gusumira abana ibifungurwa bikwiye. Ica mbere coco nuko nkuko babivuga mu Kirundi ubwiza buca mu kanwa. Ni ukuvuga yuko umuntu adafunguye neza ingaruka mbi ni nyinshi ku magara yiwe. Bwa bwiza buri kwinshi ni ukuvuga amagara meza, kugwaruka rugashobora gukura neza, ugashobora kwiga neza, umutima uri munda, kuronka inguvu zo gukora. Ivyo vyose rero kubera gufungura nabi ubwo gwaruka tiruheza ngo bworoherwe na cane cane mu bikorwa rushinzwe, arivyo navyo kwiga bakanonosora bakaronga ubumenyi bukwiye. Nukwitsa yuko uburaro bwinshi buri mu mashure y'akarorero. Bimwe leta ivuga yuko ari amashure hajamwo ugwaruka rufise ubwenge bwinshi, les écoles d'excellence nkuko babivuga mu Gifaransa. Murumva rero yuko imigambi n'imigabo leta ifata igashira imbere ntiba yiteguye, ntiba yize ngo ice hirya no hino ivyo bibazo. Kubera iki? Ntushobora kuvuga ngo uriko ushira amashuri y'akarorero ngo ujana abana mu buraro utateguye ibifungurwa bikwiye. Kandi muri kaminuza abanyeshure biga mu wa kabiri bamaze amezi 6 bataronka ya mfashanyo. Ivyo ni ibintu bibabaje cane. Ivyo vyerekana yuko leta ifata imigambi itayize neza, kuko iyo ngingo yo gushiraho agafashanyo prebox ni ngingo yagwanijwe n'abahinga benshi basemerera, ariko leta irabita mu rudubi itazi neza iyo izokura ubwo buryo. Ivyo rero bifise ingaruka ku buzima bw'abo banyeshure, kuko turazi neza ko benshi bapanze amazu, utwo dufaranga ariko twabafasha gufungura no kugura ivyankenerwa. Ivyo rero bituma abanyeshure badakurikira ivyigwa nkuko bataza kubikurikira, biruka hirya no hino kugira barondere ico bafungura n'ico bariha aho bapanze.